Imana uko vyogenda bishobora kugorana, bishobora kunanirana, ariko reka tugororokere Imana, reka twemange, haleluya, twemerera Imana ibihe bibasha kutuza ko intambara, ibigeragezo vyandagutake. Kubera iki aba bantu bariko barakora ubutinganyi nibo uyu munsi batunze amafaranga menshi, nibo bariko barazezwa ibintu bikomeye mu isi. Rero igihe kizagera wewe utemeye kuja muri ivyo ngo ubikore, hazogira ivyo utemererwa. Ariko reka ndakubwiye ngo emerera Imana wemangire Kristo, kuko naho vyogorana ndabizi neza Yesu ntazoduta, ntazotureka. Hano mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nizere ko muguwe neza. Nongeye kugaruka kuri uyu mugoroba ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Yesu nabahezagire, izina ry'Imana yacu nirihabwe icubahiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese. Ndabakiriye kuri My Family Niyo Nkuru TV, ndabipfurije ibihe vyiza, mukomeze kugira umugisha w'Imana kandi mukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu umwami wacu. Ngarutse rero kuri uyu munsi ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbahaye kaze mwese mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko mukomeje kugira ibihe vyiza muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana wo mw'ijuru nishimwe cyane. Rero munyemerere tuganire gato ku ijambo ry'Imana dusanga muri kino gitabo cy'umuhanuzi w'Imana Yesaya. Ni mu gice cya 3, ndasoma kuva mu murongo w'9 kugeza ku murongo wa 11. Mbahaye kaze mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Reka imbere yuko nsoma ijambo ry'Imana mbanze ndakwinginge wewe utarakora subscribe, genda ukore subscribe, hanyuma canke ukore s'abonner kuri we telefone mu gifaransa. Ariko uheje gufyonda kuri subscribe cufyonda no kukazogera kugira ngo video tuyishize ko uzahoruba mu bambere, kugira ngo igushikire. Yesu nakomeze kuguhezagira. Rero mbahe kaze mu ijambo ry'Imana muri iyi minota. Yesu angiriye ubuntu, aranyemereye ko nongera kucana kugira ngo nganire ijambo ry'Imana nawe. Amajambo y'Imana nkuko nabivuze tugiye kuyasanga mu gitabo ca Yesaya. Ni mu gice ca 3, ndasoma mpereye ku murongo w'9 ndaza kugeza ku murongo wa 11. Some umutwe w'amajambo uravuga ngo ibyago bizanwa n'ivyaha. 9 haravuga ngo ishusho yo mu maso habo niyo ibagiriza, berura icaha cabo nk'abisodomu, ntibagihisha. Ubugingo bwabo buzobona ibara, kuko aribo bihamagariye ivyago. Mubwire umugororotsi ko azomererwa neza, kuko azotungwa nivyo ibikorwa vyiwe vyamuje. 11 haravuga ngo umunyabyaha azobona ibara, azomererwa nabi, kuko azogererwa ingero y'ivyo amaboko yiwe yakoze. Imana yacu nidufashe cyane. Yesu nakomeze kubahezagira. Amen, amen. Iyo twitegereje iki gihe tukaraba ibihe turimo, tukaraba igihe isi igezemwo, nico gituma umuntu wese yarakwiye kwiyubara, na cane akamenya ngo mbega by'ukuri kw'isi kiragenda ihinduka, kw'isi kiragenda yiruka, mbega jewe nkwiye kwitwara gute, nkwiye kwigenza gute? Imana idufashe cyane. Amajambo y'Imana dusomye, umuhanuzi w'Imana Yesaya ariko arabwira ubwoko bw'Imana uyu munsi. Habwirwa jewe nawewe, nitwe turiko turabwirwa kugira ngo twumve ico Imana ivugana natwe. Inshuti yanje mwene data, iyo witegereje ibihe ukaraba hisi igeze, uza gusanga iki gihe tugezemo gisa nk'ikimwe cyo muri Sodoma na Gomora, ca gihe Imana yatuma abamarayika ngo baze kurimbura Isodomu na Gomora. Iyo witegereje rero uza gusanga n'uyu munsi ivyo bihe twarabigezemwo. Kubera iki? Umusiguzi yavuze ngo
muri iyi si nta gishasha kihari, nta bishasha bihaba, ahubwo bigenda n'ibihe bigenda birasimburana, hagenda haraba ibyahabaye bikagaruka, bikaza ibindi bikagenda. Muri make nta bishasha bihari. Uyu munsi rero Satani yagarukanye bya bihe by'isodomu na gomora. Abantu igihe Imana yarandura isodomu na gomora baragize ubwoba ho gato, basa nkaho babigabanije, ariko uyu munsi witegereje ibihe tugezemo uza gusanga ahubwo byarabaye bibi kurusha. Kubera iki? Ibaze uyu munsi amareta aremerera abatinganyi ku mugaragaro. Hari n'amareta canke ugasanga hari n'amashengero yemera ngo guha umuhezagiro abagore bagiye kubana, bose ari abagore canke abagabo ku bagabo, akabahezagira mu mashengero, abantu bakaririmba kandi bakavuga Imana, ukumva ko bavuga Imana kandi bari kubahezagira abatinganyi. Ibaza nawe ico kintu, kandi mu bintu Imana yarimburiye Sodomu, ivyo biri mu vya mbere. Muribuka ku basoma Bibiliya, igihe abamarayika baza kwa Aburahamu, bahise kwa Aburahamu bahita barafungura, Aburahamu asigamuhaye isezerano, barabandanya ni Sodomu na Gomora. Murabizi ko Aburahamu yafashe akanya ko gusengera isodomu na Gomora kubera yarazi ko Loti yari afata akanya arabwira Imana ngo Mana, nusanga abagororotsi 200 mbega isodomu uraharandura? Toya. 10 oya, kugeza kuri 5 nta bagororotsi bashika 5 bari isodomu na Gomora. Imana rero ifata ingingo yo kuharimbura kuko nta bagororotsi bariyo isodomu na Gomora, bose bari barabaye abanyabyaha. Imana ifata ingingo yo kuharimbura canke yo kuharandura kubw'ibyaha bagenda bakora. Murabizi abamarayika rero bageze kwa Loti, igihe marayika binjira kwa Loti, hari abagabo b'isodomu na Gomora bababonye, baca baraza kwa Loti ngo duhabo bagabo twabonye binjaye iwawe tubagirire nabi. Umva neza, tubagirire nabi, yani babasambanye kandi barabagabo. Abo bamarayika bari mu ishusho y'abagabo, mugabo abagabo babonye bipfuza kuryamana nabo. Rero turavuga ngo ico kintu mwokora kingana gutyo, basi munyemerere mfume ndabaha abakobwa banje mubasambanye canke mubagire ivyo mushaka, mugabo abangabo mubareke bakomeze urugendo. Ariko babagabo b'isodomu na Gomora barango nta bakobwa dushaka abagabo binjiye aho iwawe nibo dushaka, abakobwa ntabo dushaka. Ibaza ico kintu ingene kiremereye. Umukobwa naho bashaka umugabo. Uyu munsi rero tubona bigenda biba, uyu munsi byaragwiriye, ugasanga n'amareta arabishiramwo imbaraga, ugasanga nk'ibi bihugu bikize bitunze ngo ko mutemeye ngo natwe ngo ifashanyo turazihagarika, canke ngo hari ibyo tutabemerera kubera mutemeye ugasanga hari amareta ariko arabishiramwo imbaraga kugira ngo bikogwe ku mugaragaro, mugabo ari mugambi wa Satani kugira ngo abantu bakomeze gukora ibyaha. Ariko uko abantu bakomeza gukora ibyaha, Imana nayo biriko irareba. Icivuga rero mu ijambo ryayo, ivuga ngo bazobona ibara, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ku murongo w'9 ngo ishusho yo mu maso habo niyo ibagiriza, berura icaha cabo nk'abisodomu ntibagihisha. Ntibagihisha ko arabatinganya ku mugaragaro. Hari ibihugu aho hakurya ya Kanyaru yacu mu Rwanda, aho hari abahungu babivuga ku mugaragaro. Usibye iwacu mu Burundi baracatinya, ntibarabivuga ku mugaragaro. Mugana witegereje kubaraba intambuko yabo n'imvugo yabo n'ingene bambara, urashobora kuvuga uyu n'uyu, umwitegereje imvugo n'inyambaro n'ingene bagenda, kuko baca bahindura byose. Bobo ntibaravyerwa ngo babivuge ku mugaragaro, mugabo hakurya yacu barabivuga ku mugaragaro. Kubera iki? Ishusho yo mu maso habo irabagiza kubaraba gusa bataranavuga. Uba waheje kumenya uyu n'uyu, uravye imvugo n'ingene atambuka n'ishusho yuko avuga ati uyu n'uyu. Imana idufashe cyane, Yesu adutabara. Ku murongo w'10 havuze ngo mubwire umugororotsi ko azogira gute, ko azomererwa neza. Imana idufashe
umugororotsi azomererwa neza. Uwemeye kugororokera Imana, uwemeye kugenda, haleluya, Imana ishimwe. Mwene data nshuti yanjye w'umusaraba, reka tugororokere Imana. Uko vyogenda bishobora kugonana, bishobora kunanirana, ariko reka tugororokere Imana, reka twemange, haleluya, twemerera Imana ibihe bibasha kutuza ko intambara, ibigeragezo vyandagutake. Kubera iki? Aba bantu bariko barakora ubutinganyi nibo uyu munsi batunze amafaranga menshi, nibo bariko barazezwa ibintu bikomeye mu isi. Rero igihe kizagera wewe utemeye kuja muri ivyo ngo ubikore, hazogira ivyo utemererwa. Ariko reka ndakubwiye ngo emerera Imana, wemangire Kristo, kuko naho vyogorana ndabizi neza Yesu ntazoduta, ntazotureka, azoruta. Ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo tubwire umugororotsi ko azomererwa neza, niyemera akihanganira imibabaro, akihanganira ibigeragezo, akareka nk'uko Zaburi ibivuga ngo ntitwicarane n'abanyabyaha, ntitwicare mu nzira z'abanyabyaha, ntitwicarane n'abacokoranyi, tukemera kwemangira Imana. Wa mugororotsi wemeye kugendana na Kristo, ndabizi neza kuzamererwa neza. Uyu munsi bishobora kuba bibi kubera ibihe bigoranye, ariko uko biri kose Yesu azakugirira neza. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana ryakomeje ravuga ku murongo wa 11, haravuga ngo umunyabyaha azobona ibara, azomererwa nabi, kuko azogererwa ingero y'ivyo amaboko yiwe yagize gute, yakoze. Mwene data, ndakwipfurije kugororokera Imana, ndakwipfurije kugororokera Imana mu izina rya Yesu, amen. Turabona akarorero k'abagororokera Imana nubwo ibibazo vyaje, ariko imbere habaye heza kuko bemeye kugororokera Imana. Nanje ndakwipfurije kugororokera Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mukomeze kugira ibihe vyiza kandi mukomeze kwishima muri Kristo Yesu. Narinje kukubwira ngo nyemerera wemangira Imana. Nubwo uyu munsi hari benshi bariko barayihakana, hari benshi bariko barihakana Imana kubw'ibikorwa bakora, hari benshi bariko barayituka, bariko barayisuzuguza, abari barayimenye bakayihemukira. Sinzi poste naciye ko kare ku rubuga Facebook, mbona umuririmbyi runaka wo mu gihugu gikomeye, umuririmbyi akomeye mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo ariko arakina amasinema, mugabo agakina iyo sinema aryamye ku gipagana, kijyamye kitambaye. Mwene data, nimba umuntu ariko araca amahera yari umuririmbyi aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, hama agaca aja muri sinema agaca kinana n'igipagani, agaca kiryama ku bituza kitambaye, mbega urazi ibintu amusigamo? Urazi ibintu amushiramo? Ariko abantu ntibariko barabisobanurwa, bakagenda bihakana Kristo, bagenda bihakana Yesu buhoro buhoro. Abantu ntibaza amayeri ya Satani adushukisha amafaranga, tukabona ngo tudakoze ibi twokora ibi twokira, twokora ibi twoshika kure, twokora ibi twomenyekana, akadushukishwa nguko adushukisha amafaranga, bigatuma twege twihakana Imana mu mayeri ya Satani. Ariko reka ndakubwire mwene data, uko i Sodomu harimbuwe, n'uyu munsi Imana irabibona kandi irababara. Abantu bariko barayihakana, abantu bariko barakora ibyaha, abantu bariko barakora ibibabaza Imana, Imana izaturandura. Mwene data, nitutemera ngo tugane, ndakubwiza ukuri, nubwo uyu munsi abantu batariko babwiga ukuri kw'ijambo ry'Imana, Imana izoturandura. Iyo tuvuze ibi bintu abantu bavuga ngo ni iterabwoba, ngo turiko turabatera ubwoba, ariko si iterabwoba. Reka tuvuge ukuri mwene data, umuheru uzaza, kandi Yesu azoza gutora ishengero. Uwo atazosanga yiteguye tayari umuriro azawujamwo. Ariko reka ndakwinginge twege twemerere Kristo atuyobore. Yesu akomeze kubahezagira, amen, amen.